sing for the rest of my life. Turamukije mwese muri kumura televiziyo gitashe tubakaze muri kiganiro cy'umutumire kiganiro cyari ku bwanyu kugira ngo wikurana wese gishoye kubaka ubuzima bwiwe gishoye kumufasha ashoye kwakira ikintu kanaka gishoye kubaka ubuzima bwiwe kandi gishoye kumwereka icyo kwiye gukora muri kazoza canke mu buzima bwe bwa misi yose. Rero uyu munsi ndafise umutumire aza kutuyagira kuri teme ugwaruka rukeneye kandi n'abakuze bakeneye umwe wese ino teme ndazi ko ahageze hose mu myaka ishobora kumufasha n'uvyeyi karakora byose. Uyu munsi ashaka kuvuga namwe ni gute ugwaruka goshobora gutunganya neza umwanya wago, ko kenshi igihe umuntu ari umunyagwaruka arashobora kubona kumenga umwanya uracahari wo gukora ibintu umugabo biciye mu kiganiro cy'uno munsi hari byinshi muza kuhigira. Kubwiyo mpamvu ndafise umutumire aza kubituyagirako nashaka ndamuha umwanya yidondore kwa dukurikirana. Murakoze cyane. Amazina yanje banyita Fred NKURUNZIZA, nkaba nsanzwe nkorera muri Buryo, nkakorera n'ibikorwa vy'Imana mu ishengero Generation du Christ. Karibu cyane muri kino kiganiro aho tuvuga namwe kubijanye n'ugwaruka cyane ukuntu bashobora gutunganya neza umwanya wabo. Mbega imbere ko twinjira tuvugana ukuntu botunganya umwanya wabo gwaruka, igihe bavuze umwanya umuntu yatahuriki bavuze umwanya mu buryo bwiyoroheje kandi busanzwe cyane, twovuga yuko umwanya ari amasaha 28 dufise ubwa mbere na mbere, ni misi indwi dusanzwe dufise mu kwezi, hama imisi 31 igize uko kwezi. Ariko kandi umwanya ntagerageje kuja mu vyo dictionnaire canke ibindi amajambo y'insigura goye. Umwanya nico kiringo cose umuntu ahabwa mu buzima bwiwe kugira ngo bishobore kumushikana mu kindi gihe. Ngerageje kubivuga gatoyi, umuntu afise imyaka 10 n'umuntu afise imyaka 20 n'umuntu afise imyaka 60 ntibafise ububasha bumwe. Rero umwanya ni nico kiringo umuntu acamwe mu buzima, ikiringo kiba gifise ico kirushije ikindi, ico gifasha ikindi kugira ngo dushobore gukora gushikana n'ivyo umugambi w'Imana mu buzima bw'iwacu. Murakoze cyane gose. Mbega mwebwe mukiri imyaka 10 imyaka 15 mwabona gute umwanya? Umwanya burya ntidukunze kuwubona nk'ikintu gifadika, nubwo ari ikintu umuntu asubije amaso inyuma asanga cari ikintu c'agaciro kanini cyane gose. Nibaza yuko atariko umwanya nawubona, kuko bambaje atusubiye inyuma hari ico uhindura, novuga nti yego hari ico nohindura. Nico gituma rero nibaza nti umwanya twese turawuronka, twese dufise umwanya ungana mu buzima, ariko uburyo dukoresha uwo mwanya, ivyo dukorera muri uwo mwanya nivyo bigenda biratandukana. Rero nsubije inyuma nkasubira kwishura ico kibazo, umwanya nawubona sinawutahura cyane gose. Kenshi wasanga dukora ivyo badusabye gukora, kenshi wasanga mu vyo yagusaba n'ivyo udashaka gukora ukabikora canke ntubikore ukirukanga, wabona kuryoherwa ari vyo biryoshe muri ico gihe. Yego, murakoze cyane. Muraciye muri ico kiringo aho mwabaye gwaruka murabona bitandukanye, mbega ni giki mwasanze gitakariza umwanya ugwaruka? Ikintu ahanini gituma ugwaruka rutakaza umwanya harimwo kutamenya. Nico kintu kiri mu bintu nyamukuru. Hari umugani bari bakunze kuducira mu gifaransa ngo si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. No kuvuga abakuze ngo yaba abakiri bato ugwaruka gwari ruzi, hama ngo yaba abakuze bari bashoboye. No kuvuga ikintu nyamukuru cyane harimwo kutamenya, harimwo kutigira cyane no kubandi bashoboye guca muri ubwo buzima, kutaronka akarorero urabirako kandi wisunga gashobora kugufasha. Ndaguhereza akarorero. Kenshi ivyo ducamwo usanga abatwitangiye imbere, yaba bakuru bacu, abavyeyi, ndetse n'abaturongoye mu bintu bitandukanye mu kazi canke no mu bikorwa vy'Imana, usanga bararonse igihe baca mu bintu bisa n'ivyo twaciyemo. Ariko kubwo rimwe na rimwe kutagira intumbero yo kubiraba, urashobora gusanga ikintu
ukimazemwo igihe utatezwa kukimaramwo canke ukagicamwo udafise intumbero kugira ngo uzoshobore gusarura canke gukuramwo umwimbu mwiza w'uwo mwanya wiwawe wagendeyemwo. Reka ntanga kandi karorero gasanzwe, umuntu ni umunyeshuri hama ariko ariga akibwira yuko nk'akarorero icongereza atacu kizomumarira ngaha mu Burundi kubera tutari igihugu kivuga icongereza. Hama ugiye guheza ugashika muri kaminuza wanashaka ukagerageza kujaho icongereza mudahurira ukagihunga, nta mushitse mu kazi ka misi yose ukagera ahantu kugira ngo ushobore gushika ku ntambwe ikurikira yako kazi bigusaba yuko ushobora kuvugana n'abantu mu congereza canke abandi b'abanyamahanga mugakorana muri urwo rurimi rwo mu mahanga, bikaca bikubera intambamyi nini cane gose. Aho harimwo facteur yo kutamenya no kutaraba imbere cane gose ituma uwo mwanya wawe wari gushobora kuinvestisa canke wari gushobora gushira muri ubwo bumenyi utigeze ushira muri ubwo bumenyi, bikazotuma uba utegerezwa gusubira inyuma aho wari kuvyigira kugira ngo usubire uronke bwa bumenyi. Rero ikintu kimwe mu bintu bishobora gutuma abantu batumwanya harimo kutamenya, harimo kutarabira cane ku bandi, yaba abavyeyi bakuru biwawe, abakurongoye mu bikorwa bitandukanye, yaba kazi, yaba n'ishengero ndetse yego. Mbega tuvuze kwigira ku bandi nizo simeje kuvuga muri kano kanya, mbe ikintu coco ko kenshi ugwaruka usanga ruhura n'ibintu byinshi cyane gose, usanga hari ibintu byinshi muri kano kanya abikorera rukwega, ugasanga ivyo birukwega ugwaruka ucogena muri ivyo nyene. Mbega hoho ikintu co gusamara ntico bakiri muri ivyo bintu bituma ugwaruka rutakaza umwanya wako gose cyane. Nibaza ko ubivuze neza. Iyo umuntu atamenye ibimurindiriye imbere yiwe, ibishobora kugusamaza nivyo biba vyinshi cyane. Turazi neza yuko turi mu gihe c'ubuhinga ngurukana bumenyi bukomeye cyane gose, aho ariho dufise ama réseaux sociaux, YouTube, turafise WhatsApp, turafise Instagram, turafise TikTok n'izindi nshobora kuba ntazi. Ivyo ni ibintu abasanzwe babikoreramwo barondeye ivyo bita ama algorithme yorosha ibintu ku buryo yuko ifoto ugize gutya icaca hazi yindi, usubiriye ukagira gutya bica vyikuramwo, video ica yiyatsa. Baguma bagerageza yuko abantu bakonsoma ivyo bakora. Niyo investissement, niho bashira inguvu. Rero kugwaruka novuga yuko ari ni un danger kubera umutabizi ngo atumbereze ibikorwa vyiwe mu mwanya ategura, yisanga ivyo bintu bimutwara, agasanga umwanya amaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi ari umwanya munini, kandi ugasanga ni ibintu bidatumbereye kugira ngo bimuzaniremwo inyungu. Rero uko gusamara kuraca muri ivyo vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, kuraca novuga mu migwi y'abantu usanga atagaciro kanini gahari. Ngerageje kuvuga mu gwaruka hariho ivyo bita marigara, ugasanga umwana w'umuhungu aricaye ahantu bamaze amasaha abiri bariko bavuga imodoka, canke arikavuga inzu, canke arikavuga umukobwa, canke arikavuga uwundi muhungu, ibintu bitaheza ngo bizane agaciro. Rero niho navuze nti akarorero turonkera ku bandi, burya abantu muzomarana umwanya, abantu uzohereza ugutwi kwawe n'umutima wiwawe, abo bantu yatara abantu bazoza kongera ko agaciro kuvyo usanzwe uzi canke kuvyo usanzwe ukora, uzosanga bitesha umwanya umuntu. Niho usanga dufise abana bagiye mu vyo kunywa urumogi batazi ingene babigiyemo. Niho uzosanga abana bagiye kuraba amafilme ya pornographie aza kwica ivyiyumviro n'imibereho yabo batazi ingene babikorokeyemwo. Ugasanga umuntu ariko aradukana ingeso kubwo kujana n'abantu, umugwi w'abantu uza guhava umushira mu bindi bintu atamenye. Ariko yaba uko kumenya yo kuronse, yoravye hirya gatoyi akamenya yuko niyaheza ishuri hazokurikira ibindi, kandi niyaheza ico ariko arakora uno munsi hari ikindi kimurindiriye, kandi ico yokoze uno munsi kimutegurira kuri ico kizoba ejo. Murakoze gose. None ni gutugwaruka
gushobora gutunganya neza umwanya wako? Ego ni ikibazo ciza kandi nibaza yuko kitoroshe. Sindi umuhinga bwose cyane mu bijanye n'ivyo gutegura umwanya, ariko ndabiye gato kuri kahise ivyo umuntu aba yaraciyemwo canke ivyo umuntu agenda arabamwo biratwereka yuko imyaka yihuta. Imyaka uravye imyaka 5 iheze ntiwokwibaza yuko vy'ukuri yari imyaka 5. Hari gihe wumva umengo yari wari umwaka canke imyaka 2. Rero ico no musi ugwaruka rushobora gukora, icambere gikenewe cyane no gusubira kuraba inyuma kwanza. Umuntu akaraba ati mbega mu myaka 5 nakoze ibingana iki? Mu myaka 5 mbega nagize amahitamwo meza ashobora kumfasha? Kubera ico tubera ciza twese no kubona imyaka 5 iri imbere kugira ngo umuntu amenye ingene yifata. Rero ico umuntu ashobora gukora, icambere no kurabira cane ku bandi bashoboye gushika aho barengana ibihe bimwe bimwe, aho abandi bashoboye gukoresha iyo myanya yabo neza. Naragize amahirwe yo kuronka umuvyeyi, nibaza yuko Imana yaramuhaye kuba umuntu afise yerekwa, ku buryo yuko yakunze kuvuga yuko umuntu atazi icongereza mu myaka iri imbere atakintu kinini kizomufasha. Ivyo bintu ndavyigirako cane, ndiyigisha, aramfasha kwiga ku buryo yuko nashaka kumva yuko vy'ukuri ivyo ariko aravuga nshaka kubigeza ndabe ko ari vyo. Nja gusanga ari ikintu c'ukuri, kandi nibaza yuko umuntu wese akwiye kugira ico abo yigirako kugira ngo arabe neza uko bagenjeje mu buzima bw'iwabo. Ikindi nibaza nuko gutegura umwanya umuntu ategerezwa kugira intumbero mu buzima bwiwe. Burya n'umuntu akiri mutoyi adafise abo bomubwira integuro nziza yogira, kugira objectif, priorité canke intumbero, ihangiro umuntu yihereza ni ikintu kitarinda gusaba yuko umuntu aba afite imyaka 30-40. Umuntu akavuga ati iki kintu ndashaka kukigeza kuri iyi ntambwe. Kugira ngo mu buzima bw'iwacu uravye inyuma urabuti erega bwa bundi nari kuri iyi ntambwe, uno munsi ngeze kuri intambwe. Ni ibintu bisanzwe cyane gose. Mu bindi bihugu akarorero gasanzwe barigisha abantu gukoresha uburyo bwabo neza. Umwana akiri muto bakamubwira ati utegeza kuziganya amahera. Umuntu aziganya amahera mu kiringo c'umwanya. Ugiye kuraba mu kiringo c'umwanya waziganije amafaranga 50, mu kiringo c'imyaka 5 bara amafaranga menshi n'akarorero. Waragerageje kwiyigisha ikintu mu kiringo c'imyaka 2 aba ari kiringo kirekire gose. Rero uno munsi nibaza yuko ikintu gikomeye umuntu yosubira akaraba inyuma ubwa mbere, umuntu agashiraho ihangiro ashaka gushikako, umuntu akiyigisha, tukagira umuco wo gusubira kuraba tuti mbega uno munsi ntaco noba ndiga kizoshobora kumfasha mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere. Urumva nibaza yuko muri bikeyi umuntu ashobora gukora ivyo birimwo, kandi umuntu akagira abo yigiyeko, umuntu akagira akarorero mu buzima bwiwe, ico no kwita mu gifaransa un modèle. Murakoze cyane. Ndizera ko ugwaruka ruka dukikira muri kano kanya hano kuri televiziyo Gitaje hari byinshi muri ko murakira biciye mu mukozi w'Imana, ukuntu mushobora gutunganya neza umwanya wanyu. Ndizera ko nabavye ko dukurikira muri kano kanya hari byinshi ko barahakirira nabo nyene. Mbega turi ngaho nyene tutugengaho gatoyi, none nizihe ngaruka zo gutunganya umwanya neza kugwaruka? Ego tuvuze ingaruka, dufate ko ari ingaruka nziza. Ingaruka nziza zo gutunganya umwanya neza kugwaruka novuga yuko ari nyinshi, kubera umwanya utakaye n'umwanya udasubira kugaruka. Ikintu uno munsi wari gukora ufise imyaka 18 ntuzogikora ufise imyaka 60, kuko kujya twabivuze umwanya niki ni nubwo bushobozi umuntu afise mu kiringo runaka, mu kiringo dans un temps déterminé canke mu kiringo kizwi. Rero ubwo bushobozi bugufasha gushika ku kintu kiri imbere cyane. Ingaruka ya mbere nuko gushobora gushika ahantu
bitakugoye cyane canke gushika ku kintu bitakuvunye burya kuja kuraba umuntu atize agiye kuraba inyuma yibaza yuko vyo mubera vyiza yize mugabo haraho bitaba bigishoboka baratubwira ndufatiye ku karorero k'amashuri aho tuko turavuga gwaruka yuko umuntu atize gufata ku mutwe hariho udutsi ngo tuba tuniniya canke tukaba dutoyi bivanye n'ingena dukoresha rero ni nk'ivyo iyo umuntu atanguye gukoresha umwanya neza ingaruka canke kwimbura ivyo yakoze arabona ivyamwa by'ivyo yakoreye ingaruka yo gukoresha umwanya neza no gushikira ibintu bitakuvunye no gushikira ico wakoreye bitabanje kukuremera ndiko ndagerageza gutora akarorero gashobora gutanga insiguro cyane mugabo ingaruka ihari yo gukoresha umwanya neza no gushobora gushika mu kibanza ciwawe utabanje kuvunika uno munsi hariho ibihugu bitera imbere tugerageje gufata akarorero hariho ibihugu kugira ngo bishobore gushika ahantu ibindi biba byarahashitse kera cyane gose bivanye n'ingene abantu bavyiteguriye ingene abantu bakoze kandi bigahereza cyane umuvuduko munini ico gihugu canke ako karere rero no ku bantu biraheza bikamera gutyo ntitwategerezwa kubanza gutakaza umwanya kubura ngene umuntu akora ikintu n'ingene umuntu atahura ikintu kubwo kuba umuntu yakoresheje umwanya neza ahubwo uno munsi umuntu wese yategezwa kugira ihangira ashaka gushikako umuntu wese yategezwa kugira aho ashaka gushika azi neza yuko hariho amashirahamwe ayo twavuze y'ubuhinga ngurukana bumenyi ashira amafaranga menshi cane gose inyuma y'ivyo basanzwe bagurisha kugira abantu babikurikire gose kandi ugiye muri iyo nzira ntuheza ngo bikorohere abana mu bindi bihugu byo hanze barafise problème cyane ya socialisation canke kubana n'abandi bivanye no gukoresha ivyo bintu rero twategerezwa kuguma tubona ingaruka nyabuna zo gukoresha umwanya neza mu kubironkamwo inyungu atari inyungu gusa y'amafaranga mugabo inyungu ishobora kuzanwa no kumenya gukoresha uwo mwanya ikindi nshobora kuvuga kuri ico novuga nti umwanya iyo ukoreshejwe neza ni nk'amafaranga umwanya mu gifaransa niho novuga yuko c'est une monnaie it's a currency c'est une monnaie umuntu ashobora gukoresha rero uwo mwanya iyo ukoresheje mu gusenga uzokwimbura kubana n'Imana umwanya wacu tuwukoresheje mu kumenya ibijanye n'iterambere tuzokuramwo gutera imbere umwanya tuwukoresheje mu kubana neza tuzobikuramwo ibijanye no kubana neza kubera iyo ukoranye n'abantu hariho ubwenge ubikuramo rero uwo mwanya igihe cose dushoboye kuwukoresha mu kintu runaka kizwi kiri bien défini hariho inyungu ijanye n'ico kintu murakoze cyane gose mbega nko muri kano kanya harano kwadukurikira bwa ati okay turumvise ko umunyarwanda ukwiye gukoresha neza umwanya wiwe maze mu nyuma akabona umusaruro ufatanye n'ukuntu yagiye arigenza mu gutunganiza umwanya wiwe haravuga ati none twiko tugeze mu myaka yigiye imbere gatoyi tukaba turavye inyuma twaratakaje umwanya ni igikabo abantu bashobora kubahanura ikintu gishobora kubabera ciza biragoye gusubira inyuma iyo wamaze kurengana ikintu Imana niyo ishobora kuduhereza gusubira kuronka umwanya twatakaje kubera yoyo nuhoraho umwanya ni wiwe c'est l'éternel Imana irashobora kuguhereza gusubira guhagurukira aho wagwiriye ico ni kimwe ariko no mu buzima busanzwe gusubira inyuma urashobora kudasubira inyuma wese ariko hariho ivyo umuntu ashobora kugarura umuntu hariho ivyo ashobora kwiga narabonye abantu biga bakuze narabonye abantu basubira kunagura ibintu mu myaka ikuze bakuze ngerageje gutanga akarorero sinzi ko gava gashobora gutahurika hariho umuntu yatwara ishyirahamwe ryitwa KFC ni restaurant ikomeye cyane ku rwego mpuzamakungu
n'umuntu yaramaze kugira ama échec menshi mu buzima bwiwe yaramaze gutakaza imitahe kenshi cyane akirukanwa mu kazi kenshi cyane gose hama igihe kimwe yiyemeza yuko agira kore inyama y'inkoko ayigurisha ku babanyi hama acara arayikaranga ishira mu mavuta arayiteka hama arayigurisha abantu batangura kuyigura aho yarafise imyaka irenga 60 atangura kuyigurisha buhoro buhoro agurisha umubanyi umwe babiri batatu baragwira gushikaho iza kuba restaurant mpuzamakungu iri mu bihugu vyinshi cane abironkeramwo inyungu nyinshi cane gose rero igikomeye ivyizigiro no kuba umuntu agihema ni cukuba umuntu agikomeye nico gikomeye cyane gusubira gukora ivyo wari kuba wakoze hari aho umuntu atoshika kuko hari inguvu umuntu atoshobora kwisubiza kubw'amagara kubwo ibihe umuntu abarimwo ariko ndazi neza yuko iyo umuntu asubiye akaraba nyabona ingene uwo mwanya ubuyo ukoresha neza niho biza kumubera inyungu nini cyane umuntu akuze arashobora kubera umugisha canke akabera ikiraro abakiri batoyi nakarorero umuntu ari muri iyo myaka yo mu busore canke mu bukumi muri iyo myaka yo gwaruka ivyatashoboye bihari arashobora gusubira kuraba ingene yokora ibigomba gusa n'ivyo canke yokora ibigomba gushusha n'ivyo kugira ngo nubu ntasubire gutakaza wa mwanya yari yatakaje ego igikuru Imana nitanga ubugingo Imana nitanga ubuzima kandi umuntu ategerezwa gushira umutima wiwe cane cane apana kuri kahise ariko ashira umutima kubiri imbere nivyo bikomeye cyane azi neza yuko Imana ishobora kumuhereza gukuramwo inyungu uwo mwanya abarika arakoresha neza bisigura yuko umuntu ashobora kudahindura kahise kiwe muga uyu munsi ashobora gufata ingingo yo guhindura ejo hiwe ukuntu atobahasa neza cyane ntidushobora kuba muri kahise ntibikunda no kuba muri kazoza urabirabamwe mugabo ntiwobigumamwo 100% kubu karafise ico kamaze naho nyene rimwe na rimwe kashobora kukubesha ariko umuntu ntiyoraba ivyo atashoboye ni vyiza kuraba uno munsi cyo kurakora kuko nico giheza kikadetermina canke nico giheza kigatanga inzira kubizoba ejo hama ibizoba ejo nivyo umuntu azonezererwa canke ntanezererwemo yego cyane none mwebwe ndavye ku buzima bwanyu cyaye mushima ari ntayo mushobora gushinga biragorohera kuje haneze umwanya hariyo famille yawe hariyo kuri eglise hariyo kazi ukora biraborohera nyine gutunganya umwanya wanyu neza nikibazo naba nibaza na jewe yuko mbega umwanya wanje ndawukoresha neza kuba no koresha umwanya neza nibaza yuko ari ikintu nama ndondera kugira ngo nshike kuca Imana integurira mu buzima bw'iwanje ivyo kugira ngo bishobore gushika nuko ahantu hose bandiko ndakorera hashobora gutanga umusaruro ukwiriye kuko ninakorera Imana hama ivya Sezari ntariko ndabitanga neza Sezari azoheza ankure mu ngoro y'Imana ninakora ivya Sezari nkabitanga neza ivy'Imana ntabitanze Imana izoheza impagarike iti wabaye umushumba w'imburakimazi kandi ivyo vyose nintabikora neza mu rugo bazombwira bati burya ntitwafunguye kandi burya ntituzi ko tuzokwiga ejo canke tutazokwiga ntituzi naho tuzokwiga ko tuzoronka n'ishuri rero nico gituma muri vyose umuntu ategerezwa gushiraho intumbero mu buzima bwiwe akamenya uno munsi ico ariko arakora ko kizotuma ejo hiwiwe hagaragara mu muryango no ku kazi n'imbere y'Imana kuko kugira ngo umuntu ashobore na karorero umuntu ashobore kubaho ubuzima bwo gusenga si ibintu uvuga ngo uno munsi ndasenze ejo bica bikunda n'ubuzima utegura wiga kugenderamwo usubira ukiga kugenderamo gushikaho umugara kujya Yakobo yaramugaye umumarayika yamumugaje yibuka neza yuko hajya nahuye n'umumarayika burya umumarayika niwe yatumye ngenda gutya rero iyo ngendo iba influence no kujana n'Imana ni ikintu giterezwa kuba ikimenyetso mu buzima bw'iwacu hama nk'abakirisu kandi nk'abambassadeur b'ubwami bw'Imana ngaha mwisi mu bikorwa byo ngaha kwisi dutegerezwa kugira ubwenge nk'ubw'inzoka niko Bibiliya ivuga
kugira ngo ushobore gushishoza utahure ushike aho ushobora gukora ivy'Imana ishaka gukora kandi bimurikire n'abatazi Imana. Rero ivyo kugira ngo ushobore kubishikako ni exercice canke ni kwimenyereza, no gusubira ukigira ku bandi, no gusubira rimwe na rimwe ukiyima umwanya abandi baba ariko baranezererwa, kugira ngo wewe ushobore kuba karorero muri abo bazi Imana no muri abo batazi Imana. Hama kandi vyongeye umuntu akamenya n'ubwenge bw'ukuntu umuryango awukuza, kuko ingaruka y'umuvyeyi mu muryango ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo yuko ikintu umuntu agize uno munsi kizogira ingaruka mu myaka 20 30 iri imbere. Amajambo umuntu abwira umwana, ibintu umuntu akorera umwana canke umufasha wiwe, ni ibintu biza kumara imyaka n'imyaka binini cyane. Kandi umuntu atabibereye maso navyo nyene birashobora gutuma ivyo bindi vy'akazi no gukorera Imana bitagenda neza. Ariko vyose Imana iratanga ubwenge bwo kubikora. Imana iratanga umuco wo gushobora kukumurikira kimwe cyose ugikore mu cubahiro c'Imana. Rero novuga nti kubwanje hari aho bitoroha, kubera ugitangura nko gukora usanga utegerezwa kumenyera vyose, utegerezwa kumenya ngene ukora neza akazi ka misi yose, ugakora ibikorwa vy'Imana uko Imana bigusaba mu ishengero, kugira ngo ntuhave ubikora nk'ukorera umuntu, ariko ubikore nk'ukorera Imana yaguhamagaye by'ukuri. Rero iyo equilibre kugira ishobore kuboneka, niyo sagesse Imana iguhereza, niyo experience iza mu mwanya udashira inyungu zawe imbere no kubaho neza, ariko ushira inyungu z'Imana imbere yaguhamagaye, yagushoboje kandi yaguhaye umuryango, kubera byose n'umugisha. Murakoze cyane. Umwanya yuko yaturega mbega hari akajambo kamwe Mufise kari ku mutima wanyu mwoshikiriza ko dukurikirana hano ku televiziyo y'Itaje, hamace turangiza ko ndizera ko ari ibintu bakiriye. Yego, ikintu nibaza gikomeye cyane, umwanya ni ikintu tutabona, burya kubona mwiyumviriye ikiganiro birashobora kuba bisa nk'ibisanzwe, mugabo ndumva cyane gose yuko umwanya ni ikintu twibagira. Amasaha 28 umuntu wese ariko arakurikira yogira umwimenyerezo usanzwe, exercice isanzwe yo kuraba amasaha 28 uko ayakoresha. Umunsi ndabigira natangaye nsanga hariho umwanya ntabona, ndavuga none ko mu mwanya mpejeje kuraba hari amasaha ntabonye agiye he, kugira uri harura amahera uvuga ati mbe aya mahera yakoze iki, n'uwo mwanya ukavuga mbe umwanya wakoze iki. Nsanga umwanya wo kugenda mwibarabara, umwanya wo gufungura, umwanya wo koga, umwanya wo kuvugana n'abantu mwibarabara muhuye, urashobora kuba uhuye n'amasaha 4 mu buzima byo wanje. Nakamaramaza ni ikintu navuze nti Mana mfasha kugira ngo umwanya umpaye ndawukoreshe neza. Hari ugwaruka rwinshi rufise umwanya, rufise rukirindiriye kuja muri kaminuza, rukirindiriye kuronka akazi, rukirindiriye kuronka amashuri hanze. Umwanya wawe ukoreshe neza, kuko uwo munsi ufise ejo ashaka kubuta ufise. Uko gukorera Imana uno munsi ufise naho ari gutoyi, ejo kugira ngo uzokorera Imana neza nuko uzoba warayirondeye, nuko uzoba waramenye kugendana nayo. Ejo kugira ngo akazi ugakore neza baguhaye, nuko uzoba uzi ivy'ubuhinga n'ubumenyi bujanye n'ico ugiye gukoreramo. Nta uzobigutamika, nta uzobiguhereza kwisahani, ariko niwabitegura, niwamenya uko witwara, uzosanga uri kurabera agaciro abandi bantu batangare no kwibaza iyo ivyo bintu wabikuye. Ariko umwanya uteguye neza, ikintu cose giteguwe neza kigira amashurwe abantu bose bashaka kumviriza, kwimotereza no kuraba ingene ayo mashurwe yakuze. Nuko murakoze cyane. Turashimiye cyane naho bose ko dukurikirana, kuko ndizera neza yuko abadukurikirana kano kanya baje gufashwa, kubera umwanya ni ikintu c'igiciro Imana yahaye abantu bose, kandi cyo nizera nuko ningabiri abantu bose basangiye. Yego cyane. Ari mu Burundi, ari ku isi yose, umuntu wese yavutse hano munsi y'izuba hari ikintu asangiye n'uwundi, twese dusangiye umwanya. Yego cyane. Rero ndashimiye cyane kuvyimba muje kudushikiriza, kandi nshimira cyane nawe bose ko dukurikirana muri kano kanya. Ndizera ko ibintu mwakiriye bice muri kino kiganiro, ko mugiye gukoresha neza umwanya wanyu, kuko umwanya wanyu n'uw'igitiro kinini cyane. Mutangwe kuvarohiza guhera uyu munsi, mumenye ko ivyo mukora byose mubikora mu mwanya. N'ikintu cambe Imana yatangwe gushira hano ku isi, ugiye kora mu itangwe c'icambere umurongo wa mbere yavuze ngo imbere na mbere, nandi majambo in the beginning, bisigura ngo yatangwe gushiraho umwanya. Muri uwo mwanya Imana ikoreramo ibintu. Rero twahawe umwanya kugira ngo muri uwo mwanya twahawe
dushoboye kugira ico tukozemo. Rero murakoze cyane, naho utaha mu bindi biganiro. God gave me a song I will sing for the rest of my life.